b'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Ikaze ni gwanyu nshuti namwe bakunzi ba radio RPA mugira ngo mukurikire amakuru y'ikiganiro Humura Burundi twabateguriye kuri uno munsi wa kane genekezo rya 2021 Nzero umwaka wa 2021 n'amakuru ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Ifatwa nitabwa mu mvuto rya Krista Kaneza umupfakaza asigwa na Thierry kubw'Imana ngo riteye kubiri n'amategeko. Mu ntango zano makuru muraza kumva ico mu mashingwa manza abivuga ko abanyagihugu batanze amatongo yo gucishamwo ibiti bitwara umuyaga nkuba barasaba umuzibukiro bemerewe n'ishira hamwe Regidezo aho ni mu ntara zabo banza Cibitoke na Bujumbura navyo nyene twabibateguriye mu kigabane ako hambere musanzwe mukurikira ku misi yose ya kane muza kubandanya mukurikirana ibijanye no kwenga inzoga y'impeke. Steven Niyungeko ni watuma amajwi n'amasanamu bibashikira mukanyisase turinjira mu idonito. Ano makuru tuyahere mu gisata c'agateka kazi na muntu urongo y'ugwaruka rw'umugambwe senere muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke ntawuzi irengero ryiwe haraciye indwi zibiri. Amakuru avaho mu Rugombo avuga ko uyo munywanyi wa senere yagiye atwawe n'imbonera kure ziri kumwe n'umupolisi acungera ubuzima bw'urongo y'igipolisi mu ntara ya Cibitoke. Ni nkuru tubaza Innocent Valentin Singirankabo. Uyo munywanyi w'umugambwe CNL yabuzwe irengero muri komine Rugombo mu ntara Cibitoke azwi ku izina rya Emmanuel Niyungeko akaba yararongoye ugwaruka rwa CNL muri komine Rugombo. Amakuru dukura muri iyo komine amenyesha ko Emmanuel yafashwe ku igenekerezo rya 5 Nzero uno mwaka akuwe kuri parking y'imodoka iri ku isoko ryaho mu Rugombo. Kubw'ayo makuru nyene Emmanuel Niyungeko yatwawe daridari isaha 12 z'umugoroba n'imbonera kure arizo Sibomana Claude Batazira Afande na Bosco bari kumwe n'umupolisi yitwa Saidi asanzwe acungera ubuzima bw'urongo y'igipolisi mu ntara ya Cibitoke. Kuva ico gihe na urasubira kumukubita ijisho. Umuryango wa Emmanuel Niyungeko umenyesha ko warondeye mu busho bwose urahebura ukavuga ko ufise amakenga kuwabo yoba atakiriho. Uruganda rwa RPA rwarondeye Jean Baptiste Humuremyi arongoye igipolisi mu ntara ya Cibitoke ntiyashima kugira ico ashikiriza ku iyo dosiye. Emmanuel Niyungeko avuka ku mutumba Mparambo ya mbere zone na komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke afise imyaka 40 yari yubatse akaba yari se w'abana 4. Innocent Valentin Singirankabo arakenuye tukiringaho nyene mu gisata c'agateka kazi na muntu nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru Krista Kaneza umupfakaza asigwa n'umuhisi Thierry kubw'Imana apfunzwe hadakurikijwe amategeko kuko atatonga yafatanywe ngo intahe imukubite mu gahanga. Ivyo bivugwa n'umushingwa manza Rambera Nigarura asanzwe ari mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi nayo kuvyaraye bishikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi aho yaremetse icaha c'ubwicanyi uwo mukenyezi uyo yanonosoye ibijanye n'amategeko avuga ko atakindi bigamije atari uguhuvya amatohoza. Umviriza umushingwa manza Lambert Nigarura. Ivyaraye bishikijwe n'umuvugizi w'ipolisi ni ibintu biteye ubwoba n'amajambo ateye agahinda n'amajambo yerekana n'isura y'inzego zijejwe kugira amatohoza mu Burundi. Kumva ku muvugizi w'ipolisi yubahuka kwagiriza umuntu ko ari we yishe umugabo wiwe atafatanywe itonga hejuru yuko yakorewe icaha ari hakigira ubugeni acibaruka. Nta hantu na hamwe bijya bintu yavuze vyofatira kugira ngo ujya mu pfasona agire ngo bibishe kumwagiriza icaha ntahira mu kubita mu gahanga ni ibintu binyuranye n'amategeko. Ingingo rero ya 40 y'ibigizwe nshingiro ry'u Burundi iravuga neza yuko umuntu afatwa nk'umwere gushika yagira icaha hakurikijwe amategeko mu ntahe y'icese kandi yaronse n'uburyo bukwiye bwo kwiregura. Yamupfasoni yafashwe hirya y'ejo bamushirako menote bamuhanya n'abajya abantu bazanywe n'igipolisi n'ibintu bigaragara yuko igipolisi kiriko kirondera ingena gihuvye amatohoza kugira ngo ukuri ntikuja habona na
na cane cane bazivye baburagiza umuryango wabuze wabo ko batosubira gucutsa n'agatima ko kurondera abamwishe nico bamuhoye, ahubwo babongera kandi gahinda ko gupfunga n'uwarasigaye yareka arera umwana umuhisi yasize kugira bace baja mu vyo kurondera ingene bamubohoza bagire bati basi n'uwarasigaye agaruke muhira, gutyo nibabona arekuwe ivyatira bizobe vyibagiwe. Nta n'ikindi kintu umuntu yovuga kuko ibintu yavuze n'ibintu biteye isoni binyuranye n'amategeko. Kanatsinda kubahwa kuvuga bijya bintu akavuga n'ibiri muri ayo mahisi amatohoza, ahavuga naho umupfasoni yagiye nobabwira no kumena n'ibanga ry'urubanza rukiri mu matohoza. Ivyo bikaba bigirwa mu gihe baba bagomba guhushisha canke gupfuvya amatohoza kugira ngo afate inzira itari, bikanahanwa mbere n'amategeko mpanavyaha. Nobabwira nk'ingingo y'808 y'igitabo mpanavyaha c'u Burundi, mu gihe bigaragaye yuko umuntu ufatiye ku kazi kiwe aheza akavuga ibiri mu matohoza, hariho uwo bakurikiranwa muri ayo matohoza atarafatwa, na cane cane iyo bikozwe kugira ngo biburagize amatohoza ukuri ntikuja habona. Akaba yari umushingwamanza Lambert Nigarura ati kubw'Imana yagandaguriwe ku muhaniwe muri quartier Gasekebuye zone Musaga komine Muha mu gisagara ca Bujumbura hari mwijoro rya 25 kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2020. Uruganda rwa radio RPA rukaba ruriko ruregeranya amakuru yose ajanye n'ugo rupfu tukazayabashikiriza mu makuru yacu yo hanyuma. Mukanya turatandukira igisata c'intwaro. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Mu bijanye n'intwaro uko umukuru w'igihugu ariko aratorera ikibazo ca Regidezo, aratorera umuti ikibazo ca Regidezo, birerekana neza ko Evariste Ndayishimiye atabumenya afise mu bijanye n'intwaro. Ivyo bishikirizwa na Caroline Nditije, umunyepolitike w'inzobere mu bijanye n'intwaro, ahasigura ko umukuru w'igihugu atashoboye gutora inzira nziza zo gushikiriza ijambo hamwe no gufata ingingo zibereye. Kurikira Caroline Nditije, umunyepolitike w'u Burundi. Ikibazo ca Regidezo kirerekana yuko hariho ibitagenda neza mu ntwara y'igihugu uhereye ku isonga no kuvuhereye ku mukuru w'igihugu. Bwa mbere President Ndayishimiye yagirije Regidezo yose kuva ku muyobozi mukuru gushika ku muplanto ko bivye abanyagihugu amatara n'amazi, amafaranga bayashira mu mifuko yabo kandi ko agiye kubakurira rimwe ikivunga. Umuntu aciye yibaza ibibazo bimwe bimwe. Amakosa nkayo yagirizwa ku radio n'umukuru w'igihugu, niko kazi kiwe kwidogera kwagiriza abarongoye abakora mu ishirahamwe ku maradiyo. Ikindi kibazo, abakozi bose b'ishirahamwe baragirizwa co kimwe ihomba ry'iryo shirahamwe. Ikosa nagirani ku gatwe k'umwe baravye ivyo yagirizwa, baravye dossier yiwe. Umvirije President Ndayishimiye yasa n'uwidoga, ariko mukuru w'igihugu ntidoga. Mukuru w'igihugu mu bisanzwe arafata ingingo zibereye yisunze amategeko, yisunze amadosiye ateguriwe n'abahinga babijejwe, ntapfa guhuruduka ngo afate ingingo canke avuge ibyo adafitiye ivyemezo. Cyo wibaza uti none abahanuzi biwe arabumviriza barahari canke ntabahari? Caroline Nditije asigura kandi ko ibihushane biri mu mvugo ya Evariste Ndayishimiye vyerekana neza ko amajambo n'ingingo zifatwa nawe zitogwa n'abantu atabumenyi bafise mu bijanye n'intwaro. N'ubunyendesere twumvirize umunyepolitike Caroline Nditije. Mu nyuma Simeo Habonimana wa Regidezo umuyobozi mukuru yaramukuye, ubwo n'uburenganzira bwiwe, mugabo budake kabiri yaciye yivuguruza amushinga yandi mabanga ahambaye. Mbega President Ndayishimiye yasanze yamuhoye ubusa, agaca yigarura akamushumbusha mu byerekane ko rero ngaha naho nyene yahurudutse, atabanje gutohoza ngo arabe amakosa yagirizwa n'ingene iryo shirahamwe yifashe mu butunzi bwayo, canke yoba yararemerewe n'ibindi bihangange bakorana batuye umuntu kumukora ko ni wacu. Kindi gica kimara amaza novuga umukuru w'igihugu nuko uyo yahora ari Deje Habonimana Simeo yeretse umukuru w'igihugu yuko yihenze, kuko mu kubisikanya n'uwamusubiriye
yarerekanye neza na neza yuko kigega kibogaboga yuko mbere ari leta iheraniye Regidezo amamiliyaridi arenga 16 nkibaza nti ibyo avuga ntibyasunitswe n'impwemu gusa yareretse wamusubiriye amakonte yarerekana amadosiye nibaza yuko ngaha rero ibyo yavuze byerekana neza na neza yuko umukuru w'igihugu yavuze ibyo adafite ibyemezo yafashe ingingo tabereye novuga nti dosiye ya Regidezo yaratumye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atakaza icubahiro igihagararo giswa kuranga umukuru w'igihugu kirazira yuko ahuruduka kirazira yuko yivuguruza budakeye na kabiri yofata ingingo yitonze yateguriwe n'ababijejwe n'abahanuzi bakamwereka imvo n'imvano zatumye bamubwira batifata iyi ngingo niyo ibereye birekana kandi yuko ubutegetsi bugoyagoya ntawuzi aho ingingo zifatigwa n'abazifata abaribo ikereka kumengo abategetsi ntibazi aho ubasha bwabo butangura naho ubuherero kamengo byose birabwa n'umukuru w'igihugu birabaje rero ubutegetsi hamwe n'ubwo ntawo bwizigira. Umunyepolitike Caroline Nditije akaba yaganiriye kuri telefone na mugenzi wacu Trésor Niyongabo mu gisata c'intwaro kandi birababaje kubona abajejwe kubahiriza amategeko mu Burundi aribo bafatiye mbere mu kuyahonyanga abari bajejwe kubateza imbere nabo akaba aribo babacinyiza ivyo bishikirizwa n'umunyepolitike Emmanuel Niyungeko inyuma yaho abakoresha imiduga yunguruza abantu mwibarabara rya Bujumbura Rumonge Nyanzarake bidogeye abajejwe imiduga y'umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni kurikira umunyepolitike Emmanuel Niyungeko. Twarumvise imyidogo y'abanyagihugu bakora ugo rudandazwa yuko amabisi ya nyakubahwa Bunyoni abanza gupakira imbere yuko bo baronka n'uwoja muri bisi yabo ariko rero tubigarutse ko kubijanye n'itunganywa ry'igihugu turazi neza yuko hariho amategeko y'igihugu yanditse asukuye ameze neza abuza yuko umukozi wa leta wese ashobora kuja mu bintu byo kudandaza kandi ahembwa na leta akorera leta akamaramaza rero no kumva umuntu nk'umushikiranganje wa mbere urabizi yuko n'umuntu nkuko twama tubibona mu nyifato yuko yerekana yuko atunza ari umutunzi ruhebwa biratangaje kumva ingene yogenda gutsitana nabo badandaza bato baba barashize imitahe mu bintu byo kunguruza abantu kugira ngo nabo barabe ingene bo kwiyungunganya mu miryango kandi undura ahubwo naho wumva yuko n'amataxe batayatanga urumva ko ayo mabisi yose ko angana bavuga ko ari 9 agenda mu za Rumonge gushika Nyanzarake Makamba ubwo ntihabuze n'izindi zigenda mu yindi mihingo mu ntara hagati urumva rero izo bisi zose ko ari we afise ugo rudandazwa mu minwe akaba adatanga amataxe birumvikana ko cakigega fond routier ata amafaranga arimo ari naco gituma mubona amabarabara yose yatitutse kubera amabarabara arakoreshwa ariko ntihaboneka amafaranga yo kuyasanura ivyo byose n'ingaruka mbi bivanye n'ube gito bw'abatware ahubwo uwo kijije abandi akaba ari we abapfukamye mu nda hariho n'ingingo nabonye muri ya constitution yabo ryabwirizwa shingiro baheruka gukora mu 2018 ingingo y'132 ivuga iti ivyo umushikiranganje wa mbere akora byose hamwe n'abashikiranganje babibarizwa hamwe imbere y'umukuru w'igihugu none mugira tuje ngaho twemeze yuko ivyo bintu umushikiranganje wa mbere akora abarundi bakabibona abarundi bagasemerera bagakoma induru umukuru w'igihugu ataca biziko nimba atabatuma ko ngo bisigure nkuko amategeko abivuga ubwo nta ruhara abifisemwo ntiwaba basangira inyungu ivyo byose rero no kubiraba neza Uburundi burya umengo buriko butwagwa n'abacangero bamwe twita aba mercenaires n'abantu bakora ku nyungu zabo batigera bakora ku nyungu z'igihugu aho rero abarundi barahagabira yari umunyepolitike Emmanuel Niyungeko mu gisata c'ibidukikije abaharanira ikingwa ry'ibidukikije muri Antunga baremeza ko hari ibikorwa vya bamwe mu banyagihugu bibangamiye ishamba cimeza rya Kibira Mamere Sabushimike arongoye ishirahamwe abagenzi b'ibidukikije avuga ko akamaramaza ari uko hoba hari abategetsi nabo baja mu mugwi wabonona iryo shamba Mamere Sabushimike arongoye ishirahamwe abagenzi b'ibidukikije. Iryo shamba rero cimeza ririko rihonywa n'abantu bagenda kuronderayo imbaho na cane cane barondera urubaho rw'igiti c'umuyove abaja gusenyayo abaja kwamura mufe abaja kwamura intumbaswa n'ibindi vyana baja guhiga
ariko rero ibintu biteye ubwoba nuko ubu naho hariho abantu bihaye kurima muri ico kibira. Duheruka kumva yuko hariho amahegitari ashika 30 ariko ararimamwo ibiraya n'ibigori. Ayo mahegitari rero yoba ariko ararimwamwo n'abantu botegerejwe gukingira ayo mashamba, niho tuvuga ko ibintu bigoye. Aha mbere bakavugamwo ko hoba hari n'umushikiranganji ajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'iterambere ry'amakomine n'umutekano, boba bari muri abo bantu bariko barahonya iryo shamba cimeza mu kurima y'ivyo biraya n'ibigori. Ugashirako abandi batware barongoye intara ya Kayanza n'abandi. Abo rero tuvuga ko aragahomera bunwa hamwe vyoba ari vyo ko barimwo, ukubera bazoba barahonyanza amategeko akingira iryo shamba cimeza rya kibira, na cane cane amategeko ari muri code de l'environnement na code forestier avuga yuko kizira kikaziririzwa ko hari umuntu numwe anyotora ko agace k'ishamba rikingiwe mu Burundi, ari amaparke, ari iryo rya kibira, ari ayandi mashamba yose. Uko vyifashe uko rero bakaba abo bantu bariko barabikora, turiko tuja habi zoba aragahobera munwa. Aravye akamara iryo shamba rifitiye igihugu, Mamere Sabushimike asaba umukuru w'igihugu guhaguruka agafata ingingo zikenewe zo gukingira ico kibira ku neza y'u Burundi bw'ejo. N'ubunyene Mamere Sabushimike rero nibabandanya baca iryo shamba cimeza rigaherengetera buhoro buhoro, inkwirikizi zizoba nyinshi ku ruvyaro rwacu. Raba iryo shamba niryo rivamwo urugomero rutanga umuyaga nkuba mu Burundi, cane cane i Bujumbura, nigo rutuma ibitaro vyakirizwa uwo muyaga nkuba, nivyo bituma amahinguriro aronka umuyaga nkuba, abo bantu babi Bujumbura baronka amatara. Ibaze rero ico gihe ugo rugomero ni rwahagarara, kandi si rya mbere rutangura kuza ruragoyagoya, kubera baba bahimbaguye ibiti vyegereye ugo rugomero, na ivyo biti nivyo bibika amazi atuma ugo rugomero ruboneka. Zirya nzuzi za kaburantwa zizokama buhoro buhoro, abantu babura ico banywa kubera iryo shamba cimeza rya kibira ririko rirahonywa. Burya rirya shamba cimeza rya kibira niryo ryakwega imvura. Rirya shamba cimeza rituma rinunuza vya vyuka biba biriko birava mu mahinguriro, biba biriko birava mu ya myotsi yama yateye igihugu cacu c'u Burundi ku miriro ya Nyakanga. Aha rero kubera ivyo vyose, aya mosozi, aya marira turiko turarira kubera ico kibira kiriko kirahonywa, aya marira, aya mosozi tuyashikirije nyene icubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo afate ingingo zikomeye zo gukingira ico kibira, akorere mu makanda Mwezi Gisabo. Igihe Mwezi Gisabo yaterwa n'abansi bagahungira mu kibira, abo bari kumwe bati duturire ikibira bahireyo, Mwezi Gisabo ati ntibishoboka, ikibira kidufitiye akamaro kaniniya, tuzoninahaze abo bantu nk'uko tuninahaza uyu Mwezi Gisabo yakingiye ikibira. Ijwi muhejeje kumva ni rya Mamere Sabushimike arongoye ishirahamwe abagenzi b'ibidukikije. Amakuru y'ikiganiro ho muri abo n'udushyabananize muri politike tubabwira imyiteguro ya nyuma yo gusubiriza Evariste Ndayishimiye ku ntebe y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD iri kibera mu ntara ya Gitega. Ivyo bikorwa bikaba vyuguruwe icese kuri uyu wa kane, aho vyatanguwe n'amasengesho yabereye aho nyene muri iyo ntara ya Gitega. Inkuru tubaza Emile Nibasumba. Amasengesho azomara iminsi 3 yatangujwe n'inkuka y'imisa yabereye kuri katedrale Christ Roi yo kumushasha kuri uwa kane kuva isaha 3 zo mu gatondo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, abategetsi batandukanye bo muri leta, abashinga amateka n'abakenguza amateka bamwe bari bitavye iyo misa yasomwe na Musenyeri Simon Ntamwana. Urukundo hamwe no kwihebera abandi nivyo Musenyeri Ntamwana yigishije abagumyabanga. Bari bicaye batandukanye, bamwe muri bo bambaye dupfukamunwa nk'uko bamwe mu bari bahari babitubwiye. Isaha 8 izo ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD zaciye zihurira ku kibuga c'indege c'Igitega,
ahabandanirije igikorane kizomara iminsi 3 imbere yuko uwo mugambwe uri ku butegetsi werekana umunyamabanga mukuru mushasha azosubirira Evariste Ndayishimiye ku munsi wa Mungu. Kuva mu gatondo mu gisagara ca Gitega uruja n'uruza rw'imiduga ya leta rwari rwinshi. Iyi ikaba yarimwo ba musitanteri nka bose, abarongoye ubuzi butandukanye hamwe n'abayobozi b'amashure bitavye ivyo bikorwa. Abafise amahoteri bamaze iminsi bahungukira kubera abo bagumyabanga baharara bavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ibarabara rica mu gisagara ca Gitega risanzwe rishaje rimaze iminsi barihomesha utubuye duto duto kugira ngo imiduga ija muri ivyo bikorwa vyo gushiraho umunyamabanga mukuru mushasha wa CNDD FDD ntigire ingorane. Emile Nibasumba, imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Imvo akaba ari intererano y'ibifungurwa bavuga ko batozwa n'ugwaruka rw'imbonerakure rwa CNDD-FDD ngo bizotangwe nk'ishikanwa mu gikorane uwo mugambwe uri kurategura. Basaba ko vyohagarara canke iyo ntererano ikakwa abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bonyene. Inkuru twateguriwe na Clovis Niyonzima. Abanyagihugu bo muri komine ya Ntega bavuga ko haheze iminsi ine batozwa ku nguvu intererano y'ibifungurwa n'amafaranga. Nk'uko isoko ryacu muri iyo komine bitumenyesha, iyo ntererano itozwa n'ugwaruka rw'imbonerakure rukababwira ko ariyo kuzotanga nk'ishikanwa mu gikorane c'umugambwe CNDD-FDD gitegekanijwe kuri uyu wa gatandatu uza. Uyu munyagihugu aratubwira ivyo batozwa uko bingana. Munyagihugu muto kakaye isahani y'ibiharage, kilo c'umuceri, mahera 200, kudoga abadandaza batanga 10,000, 5,000. Bevanye n'ikidandaza nyene bingana niyo mahera utanga. Agashavu karaniga rero muri abo banyagihugu nk'uko isoko ryacu ribandanya bimenyesha. Bagatangazwa n'ukuntu iyo ntererano itozwa abanyagihugu bose n'abatari mu mugambwe CNDD FDD badasigaye inyuma. Yabaka abanywanyi babo batarenze kuja kandi abanywanyi badasangiye umugambwe. Iyo bimye bashaka kuteretera bwo ngo zoba hehe ngo zobirirahe. Basaba abajejwe intwaro ko bohagarika iyo ntererano canke igatangwa n'abari mu mugambwe CNDD-FDD. Uruganda rwa RPA rukaba rutarashobora kuronka Hitimana Marin, musitanteri wa komine Ntega. Duhamagaye Hatungimana Albert, buramatari w'intara ya Kirundo, telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Clovis Niyonzima. Ico gikorane rero kiriko kiratorezwa intererano kikaba catanguye kuri uyu wa kane mu ntara ya Gitega. Mwavyumvise mu nkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Emile Nibasumba. Humura Burundi. Barasaba umuzibukiro bemerewe n'ishirahamwe REGIDEZO kubera ibikorwa bigiye gukorerwa mu matongo yabo hazoca umuyaga nkuba n'inkingi zawo. Abo n'abanyagihugu mu makomine amwamwe yo mu ntara za Cibitoke, Bubanza na Bujumbura. Ivyo bikorwa bijanye n'umugambi wo gukura umuyaga nkuba ikamanyora ni mu gihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi bawuzana mu Burundi. Onezime dushimagize arabituyagira. Mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uheze w'2020 niho abakozi b'ishirahamwe REGIDEZO batangura gupima ahazoshingwa ivyuma bita pylone bizofata intsinga z'umuyaga nkuba w'iryo shirahamwe ziwukura hitwa Kamanyora hakurya ya Rusizi mu buseruko bw'igihugu ca Kongo gihanira intwaro rusangi. Bamwe mu banyagihugu bo makomine ya Rugombo na Buganda mu ntara Cibitoke, Gihanga muri Bubanza na Mutimbuzi muri Bujumbura batanze amatongo yabo ngo hazocisha uwo muyaga nkuba. Bavuga ko bariko barahombana ryatawemerewe gutera ibitego bimwe bimwe ahazocisha izo ntsinga. Barabujije ko abantu batera ibintu bikura bija hejuru, batera ibitego bisanzwe byo hasi ariko nk'ibiti nk'ivyamwa oya aho hantu n'ubundi bavuga ati naho tugitera bacabaza kubirandura, urumva bashunga nsanga igihe kimwe kigenda. Abo banyagihugu bafise amakenga kayo mafaranga y'umuzibukiro wabo azohava nyuruzwa na ryo mukuru w'igihugu aherutse gushikiriza ko iryo shirahamwe rigiye gutembagara kubera ubusuma bukorwa n'abakozi b'iryo shirahamwe uhereye ku barirongoye. Kuno ko REGIDEZO bariko barahindagura abashefu ubwo onye ntibazohava baca bayaye. Bashaka vrema umuntu abansa nk'uwutubariza nk'abantu mu Cibitoke hariya muri Rugombo bari bamaze iminsi batonda bagenda kubaza nyene bababwira ngo nimurindire akuko amatwa yadusumira amafaranga amaze gushika ku makonte mu ntara muri Bankovu mu Cibitoke. Mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze niho hashigwa habona intonde z'abazohabwa uwo muzibukiro. Abo banyagihugu bakaba bari bahawe isango ryo guhabwa uwo muzibukiro muri Kugarama k'umwaka uheze w'2020. Mu ruganda rwa RPA twashaka kuronka abarongoye ishirahamwe REGIDEZO ngo tumve ico babivugako.
Arakenuye Onezime dushimagize imbere yuko dutandukira igice ca nyuma ca mno makuru tubabwire inkuru ijanye n'imibano aho watsindiye higanwa Miss Ngoma umwaka wa 2020 ryatowemwo umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu ntara ya Gitega atarahabwa agashimwe yemerewe umunsi higanwa rya nyuma riba haraheze ukwezi abakurikiranira hafi ivyico gikorwa bemeza ko abatunganije iryo higanwa bamaze imisi batanga insiguro zigoye gutahura Eroge Divin Remesha yabiduteguri aho hari kwigenekerezo rya 20 Kigarama umwaka wa 2020 ku kibanza Alliance Franco-Burundaise do Gitega ahari hahejeje gutogwa Anniera nk'uwabaye wa mbere mu bakobwa 11 bari bariko bahiganirwa gutogwa mu wa mbere mwiza kandi w'ubwenge Igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Ivyo birori vyari vyatunganijwe n'ishiramwe ritunganya ibirori Ingoma Events risanzwe rihagarariwe n'uwuzwi kw'izina rya Alfred Akizimana. Agashimwe k'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Port niko kari guhabwa umukobwa wa mbere. Iyo modoka Miss Anniera yarahejeje gutsindira yarayeretswe mbere aranayijamwo arayifotorezamwo ariko abenshi mu mvukira zo mu ntara ya Gitega bagiye gutangara badasubiye kuyimubonamwo gushika n'aya mango. Ibibaza benshi bibaza nukungena umuntu atsindira agashimwe ariko ntagatahukane. Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu yagerageje kurondera Alfred Akizimana arongoye Ingoma Events kugira atanga umuco kubijaye nako gashimwe ariko atwishura ko adashobora kuvugira ku Radio RPA. Ivyo vyishuye inyuma yuko imenyesha makuru bitari bike byo mu Burundi bigerageje kumubaza ikibuza guha imodoka Miss Ngoma w'ibihumbi 2020 ariwe Anniera yatsindiye ariko akishura ko ikiriko kirabitevya ahanini ari uko iyo Miss Anniera atarazi imodoka byasavye ko abanza kuyiga ngo yongera ronke n'impapuro. Bamwe n'abandi mu bakurikiranira hafi kuva kera ivyico gikorwa bakavuga ko yitoba insiguro yotangwa kubera ko ivyo bitaba biri mu bigendegwa ko critère mu gifaransa kugira umukobwa atogwe nk'uwa mbere. Aha mwomenya ko ahamande yako gashimwe kari guhabwa Niyuhire amakuru ava mu masoko atandukanye amenyesha ko n'ivyaba bavyiwe aho no kuvuga Keti Merveille Bigirimana yabaye wa kabiri hamwe na Nicole Ader niyo yankana yabaye wa gatatu nabonyene batarahabwa ubushimwe bemerewe. Tumukengurukire na mugenzi wacu Eroge Divin Remesha mu kigabane ako hambere cyo kuri wa 2021 Nzero umwaka wa 2021 tubayagira ingene aho hambere cyo kimwe n'ubu benga inzoga y'impeke umutumire aratubwira uburyo bukoreshwa muri ico gikorwa. Kigabane ako hambere mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na Emmanuel Ndayishimiye. Ikiganiro cakahise amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA iminsi yose ya kane. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi b'ikigabane ako hambere. Ikigabane kiba yagira ingene aho hambere hahise abarundi bari babayeho n'ingene ubu imwe mu mico ya kera ibandanye ikurikizwa. Nkuko twabibashikirije mu kigabane giheruka uyu munsi tubandanya tubayagira ingene benga inzoga y'impeke. Nubu umutumire wacu numwe rudende umufasoni Angel Nizeyimana. Ikigabana ko hambere cyo kuri uyu wa 2021 Nzero umwaka w'ibihumbi 2021 mugishikirizwa na jewe Emmanuel Ndayishimiye. Kaze RPA ni ry'Abanyagihugu. Ndasubiye kuba ikaze nongera ndabashimira kuba mwahisemwo ibiganiro vyacu. Nkuko mwavyumvise mu ntangamarara uyu munsi tubandanya tubayagira ibijanye n'ingene benga inzoga y'impeke. Mu kigabane giheruka twarababwiye ingene bategura amasaka, ingene banikira ubumera, ingene babuhondora n'ingene basubumera bagira bengemwo inzoga. Eka twaranababwiye ingene bategura umwanike ari wo mwambiro bakoresha. Ivyo vyose bimaze gutungana rero igikorwa cyo kwenganya izina kiraheza kigatangura. Icambere rero baherako nico bita gukandura nkuko no mutumire wacu agira bitwiganire. Hariho aho twarika kuri amashiga yacu atatu ukarika mu nkono canke inaga
ugashiramwo inkwi zikwiriye zaka cane, cyangwa ukafise n'umubehe munini umeze nk'isafuriya ugashiramwo amazi akwiriye, hanyuma ukanayafundikira. Ayo mazi akabira gose, ukaca ufata rero ya mazi yabize wabanje gutegura ryafu warisize namba ari mu nkono yindi ukanduriramwo, canke ari ico twita igicamba, caba ari nk'igiseke ca kindi bita inkangara kijishe neza gitegurirwe gukora ivyo gusa. Ukaca ubanza ugasukamwo iryo fu canke mu nkono, ukakandira mu nkono, haba harimwo n'ubuhinga, bamwe hariho bakandira mu nkono bakamena, ugaca batinya bagakandira muri ivyo. Ukaca ubanza ugashiramwo ifu rero, ukaba urarishizemwo imbere yuko amazi abira kugira ube witeguye neza mu gihe atana kimwe gicererwa. Hanyuma y'amazi yabize ukaca ufata urwato ukadaha usuka muri yafu. Rero kenshi kugira ngo ushobore gukandura ntiwaba uri wenyine, haba hariho umuntu canke n'uno munsi niko bimeze, haba hariho umuntu ari hafi yawe aza kudahira amazi abize adaha asuka mu ifu, nawe umwuka ugumubandanya uhindukiza buke hirya no hino, buke amazi nawe agusukira amazi nawe ubandanya ubu gifise n'irindi fu wasize hasi, kugira ngo niwabona ko amazi abaye mezi usubire wongere mu ifu. Rero hamuka gihindukiza igikandi ugahindukiza hirya no hino, apana kujya bahindura ubugari, uhindura umera nk'uwusura ukura munsi, urondera ifu iyo uridugana usubira urutsindagira kugeza aho ubona ko igikandu cegeranye neza, kugira ngo ubone ko gihiye neza. Ugaca ukuramwo umwuko ukawuduza ukabona umwuko urera atana akantu na gatoya gafasheko, ukamenga wawogeje, bacona ko igikando gihiye neza cane. Amazi rero bakanduriramwo ategerezwa kuba yabize cane, atigeze ahororokegwa, kugira kandi inzoga yacu ize kuryoha. Mu gukandura baranyarutsa cane kugira baheze igikandu kigishushe cane. Ico gikorwa giheze baraheza bakarindira gato igikandu kigasusuruka ku buryo umuntu ashobora kugikorako ntashe, bakabona rero gutangura kwenga. Umukurambere Angele Nizeyimana azobereye mu kwenga impeke arabitugira ku muriri. Mu kwenga rero wacu ufata ugatangura ugakuramo igikandu gikeya, ariko mvuga kera nguma nibaga ko none munsi ariko bikorwa. Ukacufata ukakishira ahantu, nimba ari mu rwato canke ari mwibakuru no munsi nizo dukoresha, ukakibika ico gikandu cyari cubise cyo kuza kuvangiramwo wa mwambiro kugira ngo ushobore gukora neza. Uhejeje gukura muri ico gikandu ukaca utangura gusukamwo amazi. Rero ayo mazi ukayasukamwo upima neza, ubanza ushiramwo make, hama ufata ukuboko buke bw'ukuboko ukafata igikandu mu mbavu mu nkono, ukagenda buke ugenda uranyereza ugira ico bita ngo gutoba, kugira umutobe ari wo mutobe w'impeke nyene. Ukaca ugenda uragira buke uvangisha ukuboko wumviriza n'intoke buke uhwanya buke kugeza aho wumva ko igikandu kirangiye usigaranye ry'amazi yahindutse umutobe. Ukaca ugenda urarabira ku kuboko buke wongera ayandi mazi, usubiramwo ukuboko uvanga, usubiramwo amazi uraba ukuboko uvanga. Rero upimira ku kuboko kugira ngo uvuge uti ubu rero iyi irakwiye, nta yandi mazi nongeramwo, aya arahagije arakwiye kugira ngo shobore guheza, kugira ngo mpeze mfundikire iyo nzoga iheze zishe. Rero muri uwo mwambiro rero nakubwiye cya gikandu wafashe washizemwo wa mwanike, bamwe bete mwanike abandi umwambiro cyangwa umusemburo. Ukaca ufata wa musemburo ukawuvanga na cya gikandu, ugapimira ku ntoke mu kiganza, ugasukamwo urushi rwuzuye,
ukaraba n'ubundi rusha ukongerako upima uravye ingene iyo nzoga uri kurenga ingene ingana hanyuma ugasubira ukavanga uhejeje kuvanga ukaca ufata ca gikandi wavanze n'uwo musemburo canke umwambiro ukaca winjiza ukuboko muri wa mutobe ukaca ugenda uragira buke 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 nyene uvanga buke buke ugasubira ugafata n'ikindi gikandi ukayora mu kumwe wabivanze ukwinjizamwo kuboko buke buke ntabwo uyora ngo reka ndanyore gwa gwato nakoze mu cyanye bakure musukiremwo rimwe oya ugenda urakoresha ukuboko uyora dukugenda utuvangisha intoke buke buke kumva ko wanogeje ata bintu by'ibitirirwa birimwo buke buke ubwo rero biba bihageze yuko ufundikira ya mpeke yawe neza hamwe atahantu haca umuyaga. Nijwi ry'Abanyagihugu kweli. Nana ni wehewe yabaye majewe hari kurehewe yabaye marazi ndaruja bukahewe yabaye mazima. Bamaze gufundikira baraheza bagatara ya nzoga kugira rero igume ishushe hakoreshwa ubuhinga buhanitse. Ubwa mbere barabanga ingata bakayitereka hejuru y'akanogo babanjemwo umunyota bakuye mu ziko kugira ngo ya nzoga igume isusurutse. Ako kanogo bagashira hafi y'iziko kugira ngo inzoga igume ishushe. Gutyo umwambiro bashizemwo ukore. Muti mbega none inzoga y'imeke itagwa gute? Bamenya gute ko yahiye? Umutumire wacu agira ati ubwambere bwo impeke bwa ngo umenye kwitutse urumva kurikira birikumva kamoto gatanguye kumota ku munsi wa mbere rukuva wagize iyo mpeke washabiye canke wenze nko mwijoro koko kera twenga mwijoro twavuye ku bikorwa hajya tugiye kujya no mwijoro mu masaha 3 kandi ho wenga ekaca yirirwagaho hafi ya kakaziko bukira igashika ya masaha ukazonira ikirisesa irikirabiragira iseseka n'inyuma y'inkono utaho byahuye ukabandanya bugasubira bugaca ku munsi ugira gatatu uhereye wa munsi mwije wayenga yabihiye neza mu buryo wewe wayishariye cyangwa umuvyeyi wawe akagenda akaraba bwiwe agafukura akaca agacishamo agakenke gatoya amaja hirya akumviriza kumva atego hama atego akongera agafata ubwato akato gatoya akadaha dukeya acishije hirya buke buke mu buryo atadaha hagati canke ngo adubangure agakatisha hirya buke buke agahenge kakadaha mu bwato agasukira mu bwato canke ngo twita urubaya umushinga ntakameze ati wumva bimeze gutega umushingana urumva rero umushinga ntahe wiwe amaze kuvuga ati bimeze neza akabazi rero yuko iyo mpeka ni ntabwo abantu atasoni wogira yo gutereka uko akenshi ntiwashobora kubahuka gutereka impeka uri umugabo utabanje kumenya yuko ari mpabwa abantu uko ntacyo cyari kizira ahantu benga nabi ahantu batahisha impeke ahantu inzoga bazita ngo ni ndugugu cyangwa ni ndumbagure basha nuko nta mugabo yaronka aramubengerisha kwera ate kwanaka nta mukobwa buronka abantu batenga n'impeke ngwishi nta mugeni waboronhabona kuko aho benga neza nasoko yaraza kwanywa kaca kugira ubungu bwatsi batumbera hariya yabaye amagera kwimoko hewe yabaye amazima urumviriza hewe yabaye amahita ngiyo ntundwe hewe yabaye amazuriza narenda hewe yabaye amacanga cangiranya hewe yabaye amazima urumviriza hewe yabaye amagize mu baratsi hewe African Public Radio. Nijwi ry'Abanyagihugu kweli. Honda baraderembeza narariye muderenganya utwishaza baraderembeza narariye muderenganya iyo menyeje nahasiba narariye muderenganya gahinga kimbura ubunyopfu. Murahejeje kumva ingene benga impeke. Twizere yuko mwahigiye ibitari bike. Ariko imbere yuko ndabike banura twibukanye bikuru byo kwitondegwa kugira impeke iryohe. Icambere mwomenya nuko amasaka yose atagenewe kwenga impeke. Umuntu rero yomenya gutandukanya amasaka yera yo gushigisha umusururu hamwe n'ayandi masaka yo kwengamwo impeke. Mwumvise kandi ko kizira kikaziririzwa kwanikira amasaka atarazana imigera kandi atazize.
reka nshimire umutumire wacu umufasoni Angele Nizeyimana yadufashije kuremesha kino kigabane. Nshimire na mwebwe mwese mwaduteza abiri. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Ndayishimiye, nkaba ndabifurije kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha. Naho nagendeye naraye ndarigenda, naho nagendeye naraye ndarigenda, naho nagendeye. Cari ikiganiro ako hambere, imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiraga abana bacu. Ako hambere. Arakoze Emmanuel Ndayishimiye n'umutumire wiwe ku kigabane turiho bahejeje kudushikiriza ikigabane mbere giciye gisozera amakuru ikiganiro ho muri Burundi twari twabateguriye kuri no munsi wa kane genekerezo rya Arakoze mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye n'umutumire wiwe ku kigabane ako hambere bahejeje kudushikiriza muri antunga kigabane mbere giciye gisozera amakuru y'ikiganiro turiho twari twabateguriye kuri no munsi wa kane genekerezo ya 2021 Nzero umwaka wa 2021 hengurukire mwebwe mwari muduteze yompi bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafaje kuyatororokanya nabo nyene bakenuye ntibagiye Emmanuel Niyungeko yari mu buhinga bw'ivyuma. Emmanuel Niyungeko mwari kumwe kuri mikro ndabikebano yenda bipfuriza amahoro aho hose muherereye. muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.